iyo tuvuze ubuzi budasaba diplome abajene twese twaramaze kwishamo yuko umenga uhejeje ishuri ucutonda na diplome yawe ukaja gusaba akazi ahantu ni ukuvuga yo mu gihe utobora akaronka n'andi ugenda uranduranya n'abantu ujana ama diplome kwa oncle ujana uruguriruka diplome kuba abantu bona bafise ibyo barondeye cyangwa bakwitangiye imbere ugenda kwabwira ngo mpakazi cyangwa munsabira akazi bikakuvira ngo mbe no kwanduranya agasanga abantu ntimuri ko murahuza menga ni mu byumva ntiwumva kumenga ntushobora kubaho batagusabiye akazi yaba abantu bose twimvira nk'uko abantu babitahura tugahuriza ku kintu aka gatima kameze nk'akajaruzi kakavamwe iyo ukora ikintu abantu bakagutahura aho kugira ngo ngumve kumenga bakugwanye tuba duteye imbere tuba tufise ahantu twageze. Bakunzi b'Ikimamara TV turabaramukije cyane turazi yuko muba muri benshi cyane muba mukurikiye Ikimamara TV nababwira yuko kuri micro muri kumwe na jewe DJ Bruira kuri kamera naho muri kumwe na Joashe uno musire tukaba dufise umutumire navuga dasanzwe reka twidondore turabaramukije cyane. Amahoro bose nanjye ndabaramukije. Ego murashobora kwidondora abariko baradukurikira. Benshi banzi nka CV Mix kubera ko nahoze nkora mu bijanye no kuririmba. Once again CV Mix ishimwe nijyawe mwami nawungi mbona rikwiye uri nyishu y'ibibazo byanje kandi sinzigera nkwibagira. Go tubwira mu kazi ka misi yose mbega ni ikihe kintu wavuga urakora watubwiye wigeze kuba umuririmbyi woba warahevye umuziki? Bon umuziki mu Burundi ntabwo tubifata nk'akazi nubwo benshi bakunda kuvuga ko babifata nk'akazi ariko ntikaraba akazi gashobora gutunga umuntu ndi umuntu asanzwe akora ubuzi bwose budasaba diplome kubera ko benshi tumenyereye kumenga akazi ni makuru ugende kudepoza ahantu cyangwa gute ariko iyo washizemo inguvu ugatangura gukora ikintu cyose burya kirashobora gupasa kikakubera akazi. Akazi kadasaba diplome mbega ushatse kutubwira iki? Nama creativity ni creation ni kuvuga ikintu cyose urashira mu ishaka ugagitanguza hama ukagikora kuko iyo tuvuze ubuzi budasaba diplome abajene twese twaramaze kwishamo yuko umenga uhejeje ishuri ucutonda na diplome yawe ukaja gusaba akazi ahantu ni ukuvuga yo mu gihe utobora akaronka n'andi ugenda uranduranya n'abantu ujana ama diplome kwa oncle ujana uruguriruka diplome kuba abantu bona bafise ibyo barondeye cyangwa bakwitangiye imbere ugenda kwabwira ngo mpakazi cyangwa munsabira akazi bikakuvira ngo mbe no kwanduranya agasanga abantu ntimuri ko murahuza menga ni mu byumva ntiwumva kumenga ntushobora kubaho batagusabiye akazi. Rero jewe sindi muri yo kategori yego akazi ndakarose rashobora gakora cyane ndashobora kujana diplome nka gasaba mugabo ni gihe ko barakazi gashobora kumbumba mu gihe katiraboneka simpaka mbeho nzi yuko umuntu afise akazi yari yaba yajanye kudepoza diplome oya ndi umuntu ashobora gutabara yuko n'ubutagiye kudepoza diplome cyangwa n'ubutayironse cyangwa n'ubufise iyo utagiye mfise ko urashaka sindaje kuri kaminuza maze humanite ashobora kugira ikintu ageze ko agakreya akazi ashobora nawe guha ahubwo n'abandi ico bakora. Ego watubwiye ko wigeze kuba umuririmbyi mbega no buracabirimo cyangwa warabihagaritse? Kuririmba ndabikunda ntabwo ushobora kubihagarika ariko tudahindanye umuziki mu Burundi ntabwo ushobora gutunga umuntu yene ngo akaba ariko kazi konyine akora niyo baba bahare abo bitunze ni bake cyane. Jero ku bwanje umuziki ndawukunda bijibaye ngo mwenda nawe ukora iyo hari icyo mbona ndiko ndashaka kugerako ndashaka kuwukora mugabo bose ntabwo ari kazi kanje officiellement oya ntabwo akakira akazi kanje ndabikora nyene rimwe iyo ubikora nyene nko kwiryohera ntabwo ari nko kwiryohera ni gihe mba mfise icyo nshaka kugerako ngo bise ikintu ndiko ndakorera publicité ari ikintu nshaka kwamamariza ari ikintu kijanye n'ivyo je ndiko ndakora ndashobora kuwukora kuko sishobora gufata ibihumbi 100 sasa ngere kwiryo ngo giye gushaka muziki ngo niryohere oya ndabikora ari intumbero ndiko. Yego watubwiye ko ukora ibintu byinshi bigiye bitandukanye watubwiye yuko uririmba urashobora kutubwira ikintu nyamukuru wovuga ati je ndakora iki kintu nico cantwaye kuko umuziki wavuze ati ndawukora rimwe umva ukora nabi ni kihe kintu wowe uvuga ati iki ndagikora ndaciyumvamwe nico mvuga ati ndakora? Kenshi nk'aba abakunda gukurikirana ibintu by'inkino nkunda kuba ndi cyane ku stade hari ibikorwa nkorana n'abakinyi za Premier Division ndamu photographe cyangwa mu cameraman muri equipe bita Burundi Sport Dynamique kwanza sinonda kuvuga ngo bita ko na equipe izwi nabwo bimaze umwaka muri Premier Division ariko na equipe ifite igihagararo ivuga ari kijana kuko kugeza ubunyere ku mwanya wa gatatu
ni kuvuga ni ekipe ikomeye imeze neza ubona ko ishobora kurangiza mbere no mu bibanza bine vya mbere imaze kuba kizina nubwo atamgihe kinini iramara muri Premier Division kenshi nje mbaragiye gufotora ku kamera no kubafatira ama image no gukora ama publication y'ibintu byabo nije ndabikora uretse ko hariho nabandi bakinyi bo mu yandi ma ekipe babona service nkora tugakorana nko ma ekipe nka za Kansas United aba ni benshi za mamuru ari abakinyi usanga tugenda turakorana yego ndumva rero ufise ubuzi bugiye butandukanye navuga ngo rito turabo kabisa murumva rero yuko ari ibintu bimeze neza cyane afise impano nyinshi impano ziwe navuga yuko atazifisha ubusa mufise kuririmba yuko abikora gukamera eka n'ibindi bintu bigiye bitandukanye araduza n'amatala y'abantu bagiye batandukanye abakinyi abaririmbyi byose ndaza kubikora bo kukijanye no promotion ndi mu bantu batanguje di comedy entertainment aba benshi barayizi mu bintu bijanye n'umuziki hama nkaba nkorera nkaba ngira afite n'ibindi nkora bijanye numva n'ivyo byo kuzana amafoto sikuyazana gusa ngo ndagufotora nce ndayaguha ahubwo ndafise abandi dusanzwe dukorana ku mapage nka za Kimanaje officiel di Comedia Ikimamara TV ibikorwa mba nakoze ntabwo cyo ngana ndabinyegeze ahubwo nanje ndabitanga muri groupe y'abandi ba promoter dusanzwe dukorana turafise uburyo dukora ni kuvuga ibikorwa byawe bikaje habona apare yuko ni kuvuga nkorana na izo ekipe hari abandi bantu baba bashimye ibikorwa byacu dukorana nk'ubu tuvuge entreprise irishura ikorera mu Kayanza ikora ibintu by'intebe imeza ibintu byo ku rwego rwo hejuru nyine bona amasaro ministre baramaze kubona ko ibikorwa dukora bishobora kugiraho nabo icyo bibaterereye baratwitura baratubwira ko tukokorana ubu turakorana ni kuvuga ndakora promotion y'ibikorwa byabo hama kandi sinzi ko urabona no limit security uruganda rufise aba bodyguard ama bouncer abona bagenda gucunga mu biteramo bakorana ba Satb ba Fariazi nibagiye bafise ibikorwa byinshi bamaze gukora tuvuge nk'igihe Diamond yaza mu Burundi nibagiye kumutegera abasare benshi muri Tanzania bakunda kuza ngaha nibo bakunda kuza kenshi bagiye ba bouncer bakunda kuba aba bodyguard ngo biboko binini binini abagabo biganga abacunga novuga umutekano bajyanya turakorana bari muri agence wacu ni kuvuga dukora publication ama promotion yabo naco gituma rero munyarebo kandi limit security niyo ifise cyane promotion kurusha andi ma agence menshi mu Burundi yego mbega ko novuga yuko muri kino gihe abajournaliste turajishinga no kuteza imbere umuziki ndundi kugire n'abarundi twese muri rusangi batahora biyumvamwo umuziki wacu ndundi bawiyumvemwo mbega wewe usanzwe nakora n'amapromo mbega ni kihe kintu uvuga uri kurakora kugira nizihe nguvu nawe uri kurashiramwo kugira tuduze umuziki ndundi bo hamande yuko bankora ivyo ikijanye na promotion ku muziki ndawitaho cyane nubwo nawubwiyemwo ngo nkabona nkiririmba nararaba nkabona ukuntu abaririmbyi bahura n'intambamyi nyinshi kugira ndashika ashikana umuziki we ku radio urabona ko indi radio zayi nazike narabona ko ari ikibazo gikomeye cyane gishikira abaririmbyi navuze ati nimba abajene batwagwa hari gihe umuntu ashobora kwinjira afise na talabona ashaka kuririmba mugabo kubera agashavu kuko ashobora akoze indirimbo imwe ya kabiri ariko ibikorwa bye n'ibyegera bimenyekana turafise uburyo nabo nyene tubakorera promotion hamande y'ivyo ndafise ukuntu nkorana n'abandi aba D1 ba Chizo za Zenges ariko tuko turakora kugira ngo tuduze tala zaba zurwaruka luba gwa rusanzwe rufise impano mugabo bakabura aho bazisohorera ubu turafise ukuntu dukorana entre yacu twebwe nyene tubiciye kuri za di Comedy Entertainment Ikimamara TV ibindi henshi kugira impano zabo zishobore kuja hanze ziduge zigere ziboneke ari cyo gituma ubunya twari twavuze ati tureka turaba ukuntu dukora twebwe nyene tuduze sorry akagripe kantwaye kubera urabona ndahan muri kirima ntarimenyereye mwibisi tuko tugerageza uburyo bwose tuduza tala tumenyekanishe apare yo kuvuga ngo muziki tala abaririmba abatamba abavuga amazina bagira gute bafite impano navuga muri rusange zigiye zitandukanye artiste abanyatugenegene tuvuge gucyo onye ari byo tuko turakorana kugira ngo mwimisiza ko muci muri vacances abanyeshuri bajya baba batekanye dutegura igiteramo sindamusiga umve sindamusiga Desha gutegura igitamo mu Kayanza aho abajene bose bari babatumiye tumaze bitubivugana na Chizo umuproducer muri Zenges na D1 muri Agape n'abandi baririmbye batandukanye nk'aba Orosas bana bari gukora indirimbo yo mu Corona tubifashije n'abandi benshi bazogenda baravyumva
tugiye gutegura igiteramo cyagakura ku buryo uwa mbere tuzogira suko forme ya competition watambye neza waririmbye neza abagiye baraba ba mbere tubaho ubushimwe tubifashemo n'amashyamwe tubabwira mu minsi iza kubera ko turafite abadufashe mu mugongo hama kugira umuntu basi bimufashe kuvaho yarari atera indi ntambwe kubera ko twebwe ndababara iyo mbona turi mu gihugu kishobora kumara umwaka ata competition nimwe y'umuziki ijanye n'ibintu by'imiziki ihabaye ugasanga umuntu araririmba arijana muri studio agatanga amahera indirimbo igasohoka akayivugiza muri carte memoire iri kuri flash iri kuri YouTube urabona ko abantu bacu bataramenyera no kuja kuri YouTube gura amamega ya Facebook WhatsApp indirimbo ugasanga kuri YouTube yifitiye aba subscribers 20 30 nibarashika n'igihumbi urabandi gaha muri East Africa usanga ibyo batunze byateze ko ibyo batunze ariko rero turi mu gihugu atabuduha ishaka ryo kugira ngo dukore cyane kuko maze umwaka ikompetisi hari ni primuzike gusa niyo primuzike iba ku bantu baririmba indirimbo z'abandi basubiramo hajya si impano werekana baraguhekenyera ukamira uraba muri hari indirimbo nziza atari n'umurundi ukayisubiramwo ugaca igihembo oro hateze ko hari nk'indirimbo kareke pare haza umubere compositeur umuntu aririmba neza afite ijwi ryiza ujya bagiye byo gusubiramo akaba hari mu madomera atandukanye niho ihiganwa ry'umuziki riba rikorera kugwa neza ibyo rero turifuza kuzobishikako tubifashijwemo n'ingufu za mwebwe n'abandi benshi baba bakora dukurikira bavuga ati ibintu ni byiza ego mbega muri iyo competition ko muzogirira navuga mu ntara yacu ya Kayanza mbega hazoba hemerewe kujamwo n'abandi baririmbyi bo mu zindi ntara bagiye batandukanye oya ubunya kwera niho tushaka kubitangura niho tugishaka kubitangura no kuvuga iyo ugitangura ikintu uhera aho ushikana mu minsi heze twarateguye talent show ariko kwera ko yari yabereye Bujumbura ntiyafatije kugira kuri rwego dukeneye tuba dushaka yuko ikintu tugikora kikarenga igihugu kikarenga n'imbibe kikagera kwisi yose nicyo gituma nshanza nkavuga ati reka duhere mu Kayanza dutangura n'abajene bo muhira tubaze turabe kwanza aho ingufu zabyo bigera kubera ko iyo hagize igifa bo urashobora kubasigurira bakabyumva kuko duhendana muziki urashafise ibibazo nibiteramo bike ushobora gutegura ngo bigende kuko bishaka dushaka tuhere muhiraho ushobora kubasigura ati dushire ingufu hamwe dutegura ikintu turabe ko gipasa iyo tushobora kuzona gipashije ko twabikunda tukabona ko hari ikintu ugasanga abantu nabo bari bakigwaye bakacumva bakagikurikira nkuko wabishaka nico gihe tuzovuga ati ubu turashize mu ndoro yose munyuma dushiremwo igihugu cose bibe na international kubereke n'abanyamahanga batoza abaganda bakaza uzubona abarundi baje gutora igihembo muri Uganda giye gutora igihembo muri Nigeria natwe byawukura natwe n'abanyamerika kaza turati ko baza kubitora hirya